Ndabahaye kaze muri kino kiganiro ndanabashimira kuba muri ko muragikurikirana ndi Asher niyo nizigiye ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo mbega ingo zacu zerekana ko twizera Imana vy'ukuri. Iri jambo rije nk'inkurikizi y'ikiganiro navuze ko natanze aho nerekanye ingene Imana yaremye umugabo n'umugore n'ingene yavuze ko bazobana akaramata kandi ko tuje mu isezerano risha Imana ishaka ko umugabo akunda umugore wiwe umugore nawe akumvira umugabo. Ivyo ntibisigura yuko umugore adakunda umugabo canke ko umugabo adashobora kwakira iciyumviro ciza c'umugore, ariko Imana hari ahantu yashize inguvu. Dusanzwe dukura tubona ingo tuvukira mu miryango, tuba twarabonye ingene abavyeyi bacu babayeho, hariho n'ivyo batwigisha mu bijanye n'urugo, kandi rimwe na rimwe ivyo tubona ivyo twiga ntibiba bijanye vy'ukuri n'ijambo ry'Imana. Nico gituma umuntu ashobora kubaho ari umukristo ari mu rugo mugabo gasanga inyifato ziwe ntiziranga umuntu yubaha Imana vy'ukuri, ntizifatiye kuri ya majambo Imana yahishuye yerekeye urugo. Ugasanga kubaho kwiwe kwerekana umwana w'umuco n'umwana n'umuntu agendera mu bisanzwe bihari nk'ivy'abandi bose barimwe. Hariho ibintu tudashobora kwirengagiza nk'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rirafise ivyo rivuga risaba abizera Imana. Ivyo bintu naho ubugororotsi butagira kanenge na gato budashoboka tucambaye umubiri, ariko hariho ihinduka ritegerezwa kugaragara mu buzima bw'abantu bizera Imana, hakabaho ubudasa n'abantu bakavuga bati biraboneka ko muri uru rugo hari amahoro kurusha ngaha, kuko ivyo vyovyo biraboneka. Hari amahoro naho atari haraboneka. Urugo rugizwe n'umugabo n'umugore, ivyo twarabibonye mu ijambo ry'Imana. Imana yabiremye gutyo, kandi yaremye umugabo umwe irema n'umugore umwe. Kuvuga ko urugo rugizwe n'umugabo n'umugore ku bantu benshi, ku barundi benshi nta ngorane ihari, nta kibazo kihari. Ariko hari abandi kumbure bashobora kuba bari no mu gihugu cacu sinzi, mugabo cane cane mu mahanga bavuga yuko umugabo ashobora kubana n'umugabo, umugore akabana n'umugore n'ibindi. Narabivuze ko mu cigwa carenganye, ariko muri make ibi bifise iyo vyaje biva, kandi ukurikiranye ibi vyiyumviro iyo vyaturutse usanga inkomoko ya vyose kwabaye uguhakana Imana, kuvuga ko Imana itabaho. Iyo Imana uyikuyemwo ibintu uca ubipanga uko uvyumva, ntubuka ivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo. Rero bajya babivuga nukubatahura ku ruhande rumwe, barakuye Imana mu buzima bwabo, bumva ko ivy'urugo bashobora kubiha inforo bashatse. Kumbura hari kibazo, hashobora kuba ikibazo ni none n'umugore umwe koko. Bamwe bati Salomo yarafise abagore benshi kandi aranditswe muri Bibiliya, hariho n'abandi tubona banditswe muri Bibiliya bari bafise abagore benshi, bati kumbure nibisanzwe kugira abagore benshi. Ariko Imana nayo ngo irema Adamu na Eva, ntiyarema Adamu na Eva na Elizabeth canke n'uwundi muntu. Ariko kandi vyongeye Salomo sakarorero keza. Burya ibintu vyanditswe muri Bibiliya si vyose biriyo kugira ngo tubikurikize, hariho ibiriyo kugira ngo bitwigishe bitugabishe. Ivyo Salomo yakoze vyabaye ibintu bibi. We washaka uretse ko yarongoye abagore benshi, yanarongoye n'abagore b'abanyamahanga kazi, kandi bijya vyakwegeye igihugu. Mu nyuma ya Salomo igihugu caciye gisambuka. Ubandanije mu ijambo ry'Imana uragera aho ubona ngo abagore abagabo nibakunda abagore babo, hanyuma abagore nabo nibumvire abagabo babo. Mu muco w'ikirundi, mu mico y'ikirundi hariho ibindi bihari. Umugabo n'ugukara n'ugara, suwerekana urukundo. Kandi iyo uravye inyifato z'abagabo b'abarundi n'abakirisu barimwo, hari aho usanga vy'ukuri ivyo bintu vyaradufasha. Ukamenga weretse urukundo umugore wawe, uwo bubaye umuntu w'umunyantege nke, yoca gusuzugura, ntiyokubaha. Kugira ngo akubahe nutegerezwa gukara, ukamuja kure, ugakaya distance hagati yawe nawe, ugakankama. Kirazira kuvugana ijwi ryiyoroheje ririmo ubugwaneza n'ugukankama. Niyo bikenewe, wumva bikenewe ugakoresha ihohotera, la violence. Murabizi ko vyari bihari kera barabikora, kandi n'ubu birahari, kuko burya imico ntiyoroshe gukuraho, irava kurunganwa ikaja kurundi.
aha rero hari ikibazo. Iyo umugabo akunze umugore wiwe akamwitaho, akamwumviriza, akamuganiriza, akamuhanuza, bakaba abagenzi, mu mico yacu baca bavuga ngo uwo mugabo aganzwa n'umugore, kuko ivyo bintu biranyuranye n'inyifata ibereye umugabo mu mico yacu. Iyo batavuze ko aganzwa n'umugore, naho bavuga ko umugore yamuhaye imiti, birameze nk'ibisa, ariko aho haba hajemo n'ibindi. Hariho ububasha umugore yakoresheje kugira ngo amare inguvu umugabo yuname, abo umuntu nyene agendera munsi y'amategeko y'umugore. Muramaze kuvyumva kenshi umugabo yumvikana n'umugore wiwe, ni kenshi cyane baca bavuga ngo aganzwa n'umugore kandi ngo yahawe imiti. Ariko namwe murumva Yesu avuze ngo ijambo ry'Imana rivuze ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Yesu Kristo yakunze ishengero. Murumva ko gukunda Yesu yadukunze ntikwabaye gukunda ko gukankama, ntikwabaye kudukunda ko kutugarako, ntikwabaye kudukunda kwigikenye ko kudukarira. Yaratwiyegereje, incarnation, araza abana natwe. Ivyo nyene nivyo Imana ishaka ko abagabo bakora ku bagore babo. Yesu yitayeho ubuzima bwacu, aduha agakiza ko twari tugakeneye. Imana irashaka ko abagabo bitaho ineza y'abagore babo, bakabaronkera ivyo bakeneye. Mugabo wabikora ngo uganzwa n'umugore. Izi mvugo zo kuganzwa n'umugore no guhabwa imiti si imvugo z'abana b'Imana, ni imvugo z'aba animiste, babandi bizera ibintu vy'imizimu, ibintu by'ububasha bwo mu kirere, usanga bagerageza no kubikoresha mbere mu buzima bwabo bwa misi yose. Ndazi ko bishobora gushika umugore akaba ingare, akaba umuntu adashoboka, bigasaba ko umugabo agwana nawe canke amuhebera. Hanyuma bivanye nimero y'umugabo, hariho abagabo babiheba bakakureka ugasara, bikagaragara ko kumbure aribo biganje, abagore biganje mu rugo. Ivyo birabaho, sindiko ndabihakana. Icyo ndiko ndavuga nuko barya abantu bitwa ngo baganzwa n'abagore, si bose baganzwa n'abagore. Bamwe muri bo n'abagabo b'abagwa neza bitaho abagore babo, babagaragariza urukundo. Kubera ivyo bitajanye nuko imico yacu ivuga umugabo, abantu bagaca babona yuko abo bagabo baganzwe n'abagore babo. Nkuko nabivuze mu cigwa carenganye, ijambo ry'Imana ridusaba kugisunga, ridusaba kugendera muri ryo, kuvuga ivyo rikora. Ntiridusaba kunezereza imico yacu, kunezereza abantu, gukora nkuko abandi bantu bashaka, kuko abantu sibo badukijije, Imana niyo yadukijije. None rero bagabo mukijijwe, ba Kristo bagenzi banje, twihweje ukuntu dufata abagore bacu, mbega bimeze gute? Ubwo uwo turaba katwiga neza inyifato zacu, yosanga koko turi abantu bakunda abagore nkuko Kristo yakunze ishengero, turabitaho bikwiriye, yosanga tubagaragariza urukundo nkuko Imana ibidusaba. Ubwo niyo hava asanga twifata nk'abana b'imico y'ikirundi kurusha uko twifata nk'abana b'Imana. Mu nyifato zacu ikiganza ni ikihe? Ni ijambo ry'Imana canke ni inyifato zituruka mu mico yacu? Mbega ubwo ntitwoba dukorera ku bwoba bwo gutinya ko bahava bavuga ngo tuganzwa n'abagore bacu, bigaca bituma noneho twifata nk'abandi bose kugira ngo ntiduhave dutakaza amanota mu maso y'abantu. Babonye turiko turapanga imigambi n'abapfasoni bacu, twumvikana ibintu tubikorera hamwe, bazoca bavuga ko batuganza. Umugabo n'uja kure agataha atevye, ntiyigera abonana n'abana, akamaza kankama n'ibindi n'ibindi. Ndashaka ndabahanure bantu mukigendera mu mico y'ikirundi, muri iyo nzira inyuranye n'ijambo ry'Imana, ngo twibuke ikintu Imana yaduhaye ngo kimurike mu buzima bwacu ni ijambo ryayo. Imico yacu irimwe ibintu vy'ibigugu vy'ibipagani bituruka kuri Satani vyinshi. Twarabibonye mu vyigwa vyarenganye ingene Satani yifatira ibihugu aciye mu vyizegwa biba biri mu mico iri muri ivyo bihugu. Reka mvuge ku bapfasoni, abagore bakijijwe. Mbega mweho bagore mukijijwe, mwubaha Imana, mbega ubwo ivyizegwa mva mico ubwo ntibiganje imyifato zanyu nk'abagore mu ngo? Mu mico yacu baravuga ko umugabo n'umwana w'uwundi, nta wo mwizigira gose. Hariho n'abagabo n'abagore muzokumva ngo bagavura abagabo babo, ariko hari igihe biterwa nuko abagabo nabo batababwiza ukuri kw'ivyo bafise.
turiko turavuga ku bagabo n'abagore bakijijwe bavugana ukuri, umugabo adahisha umugore icyo afise. Mugabo ugasanga umugore nawe yarezwe muri wa muco uvuga ngo nta guhereza ko, nta kwizigira umugabo hajya n'umwana w'uwundi, ugasanga hama hariho utuntu umuntu yibikira. Ubwo turashigikira abagabo bacu mu burongozi bw'urugo, turumva yuko dusangiye nabo iryo banga, bakadukurira mu burongozi, ariko tukabafasha, ntitubabe kure, ntitubibatane. Mugabo kandi muri uko kubashigikira, muri uko kubafasha, ntitubarengere, kugira ngo urutonde Imana yashizeho ruhagume. Ubwo kubaha abagabo bacu, iyo ijambo rivuzwe, nta kantu muri twebwe kavuga ko kamera nk'akavyanka, nko kumenga no gusuzugurwa n'akarenganyo, umugore nawe akwiye vya bindi nyene tumenyereye kumva hirya no hino. Mbega ubwo ivyiyumviro bivuga ko umugore adakeneye umugabo, ashobora kubaho wenyene, akavyara akarera abana ari wenyene, kuko hari abamaze kumera gutyo, bavuga ko uru rugo rw'umugabo n'umugore, kumva ari umuntu yitwa ngo niwe nganza, ivyo ntibikenewe, nzokwivyarira hanyuma ndabitungire jenyene. Ndizera ko ivyo bitarinjira mu bakristo, ariko mu batazi Imana nivyo bigezweho. Sinumva ko nobana n'umuntu ubuzima bwanje bwose vyitwa ko ari we mukuru w'urugo, nanje ndashaka kuba ahantu ari je ndi mukuru, bigatuma abana babaho batazi se, canke bamwumva, canke babonana rimwe rimwe, kuko nyina yahisemwo kwibana, adashaka kuba mu rugo. Imana ikirema yarashaka ko umwana azokura abona mama ngaha, abona na papa ngaha. Uwo n'umugambi w'Imana, tukawuhonyoramwo, tukabikora uko tuvyumva, twisunze ivyiyumviro bigezweho hirya no hino mw'isi. Ingo z'abakristo iyo zitubakiwe kw'ijambo ry'Imana, ntizishobora kubera akarorero ingo z'abadakijijwe. Ijambo ry'Imana niryo rituma haboneka ubudasa hagati y'urugo rw'abubaha Imana n'urugo rw'abatazi Imana. Ubwo budasa nibwo butuma abandi bipfuza kwakira agakiza, bakavuga bati aba bantu ico bafise n'igiki, vyogenda gute natwe ngo tukironke. Iyo tubaye akarorero keza, tuba duciriye inzira ivuga butumwa. Biroroha ko abantu bakira ijambo ry'Imana iyo babona akarorero keza mu baryakiriye imbere yabo. Ariko iyo babona bagwana natwe tugwana, batukana natwe dutukana, imiryango yabo iriko irabumvikanisha, natwe imiryango ikaba iriko iratwumvikanisha, ntibabona ubudasa. Mwebwe mwumva ivy'agakiza bo birondera mwiki, nimba natwe tubirimwo atanyungu vyaduhaye mu bijanye no gutunganya ingo zacu. Uko babuza amahoro, natwe tukabura amahoro. Uko babana baratandukanye, umwe mu cumba hari uwundi mu cumba hariya, natwe tukabaho gutyo. Imana irashaka ko tugaragaza ubudasa, kugira ngo noneho n'abatayizi bibatera inyota, bifuze kuyimenya. Iyo ingo z'abakristo zitubakiwe kw'ijambo ry'Imana, ntizishobora kubaho mu mahoro no mu kumvikana no mu munezero nk'uko Imana ibishaka. Imana ntizobazanira umunezero n'ukumvikana mu rugo mwanse gushira mu ngiro ivyo yavuze. Mu vy'ukuri umugisha w'umunezero, umugisha w'amahoro ku rugo, Imana irawufise kandi irashaka kuwutanga, ariko yarawutanze. Uwo mugisha uhagaze mu gushira mu ngiro ivyo Imana isaba abubakanye. Ingo z'abakristo zitubakiye kw'ijambo ry'Imana ntizizoshobora kuramura abana bameze nk'uko Imana ishaka ko bamera. Urugo ruzima nigo ruvamwo abana bazima. Nico gituma Imana idusaba nk'abavyeyi, nk'abagabo n'abagore, kwitwararika ibintu bimwe bimwe kugira ngo habe icuka ciza kizotuma abana bamera uko Imana ishaka ko bamera. Ingo z'abakristo zitubakiwe kw'ijambo ry'Imana, n'igihugu bwacu ntigishobora kubaho mu muhezagiro w'Imana. Hariho ibintu bidashoboka igihugu kidashobora gushikako iyo ingo zikigize zitabayeho mu buzima nyabwo bufatiye ku kubaha Imana. Imana nye n'ijuru ibahezagire cyane. Mwebwe mugerageza gukora uko mushoboye kose kugira ngo ingo zanyu zibe amahoro. Mugira umwete wo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana, mukemera, mugasuzugurwa, mugatukwa, mukavugwa nabi, ntimucike intege, muri mu murongo mwiza cyane. Imana ifashe abakiriko baragerageza ariko vyanse. Amajambo mabi, ishavu, ugushwana, gucanamwo, umwe wese akakora ku ruhande rwiwe, bakabana nko kumenga ntibasangiye ubuzima. Imana ibafashe gushobora gukundana no gushigikirana no kumvikana nk'uko ijambo ryayo rivuga. Bagabo, mukunda abagore banyu, ntimurindire ko babumvira, bakunde. Namwe bagore, mwumvira abagabo banyu, ntimurindire ko babakunda, kora ico Imana ibasaba. Imana ibashoboze kubaho nk'uko yipfuza ko mubaho.
Imana ibahezagire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro kirangiriye hano, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Amen.